Haleluya, haleluya. Ndabona mukishubwira kandi mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'Imana tudatebeje. Mu gitabo cy'ubwigishwa n'Imana Yesaya. Yesaya igice cya 40. Dusoma duhereye ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 31. Uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 40 umurongo wa 27 tugeze ku wa 31. Ijambo ry'umutwe havuga ngo nimero z'urupapuro ku bafise Bibiliya nk'iyi mfise ni nimero 802. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Ni iki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti ibyanje Imana yanje irabyirengagiza? Ntiwari bwabimenye? Nturabyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera by'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yokwica bigatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo dusomye ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Iri jambo ry'umutwe nyene niryo ngomba yuko tuzirikana ko Imana yacu nihimbazwe. Ni kino gihe Abisirayeli bari muri kiriya kinjana c'umunani imbere yuko Yesu avuka. Kino gihe Abisirayeli bari mu kinyago, kandi ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu yari yarasambuwe. Iki gihe Abisirayeli babona yuko umengo ivyabo Imana iravyirengagiza, babona yuko nabo bameze nk'intabwa, kubera yari yarabasezeraniye isezerano rivuga ngo ribi ryavuga ngo nimutanyubaha, nimutagendera mu vyagezwe vy'ivyanje jewe mbagera jewe Imana yanyu, nanje nzobareka muterwe n'abasi banyu, hanyuma babaneshe babajane muri nyamukira. Imana yacu nidutabare bene data. Rero Abisirayeli bigenda nk'uko Imana yavuze, ibyago bibazako, baranyagwa n'Abanyebabuloni kubera yuko bataye Imana, kubera yuko bahevye Imana, kubera yuko bavuye mu nzira yo kugororoka Imana yifuza ko babamwo. Hanyuma rero muri bino bihe by'ibyago, muri bino bihe basugerejwe, muri bino bihe babona yuko umenga Imana yabataye kandi koko yari yabihojeje irabahirya, hagera igihe buzura amaganya, buzura ukwihebura, hagera igihe umuntu wese mu kanwa kiwe havamwo amajambo y'imyidogo yo kwiganyira. Ni ukuvuga umuntu wese aba mu bihe byo kuganya. Imana yacu nidutabare. Habaho rero igihe ngo cyo kuvuga ngo twebwe Uhoraho yaradutaye, Imana yaduhevye, Imana yadusezeraniye ca gihe, Imana yavugana natwe ca gihe, tubona yadutaye, tubona yaduhevye, twumva inkomezi zitera zihera muri twebwe, twumva tudendebukiwe. Abasi bacu
baduteye ntidushobora guhagarara ngo tubagwanye tubaneshe. Iyo duhagaze ngo tugwane n'ibiturwanya turatsindwa. Ntibikunda ko duhagarara. Turi mu bihe ata nkomezi dufise, turi mu bihe tudendebukiwe, turi mu bihe by'umubabaro, turi mu bihe bibishe twebwe Abisirayeli, kandi twari dufise Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yacu nidutabare bene data. Hanyuma rero Imana yumva gusenga kwa banyantege nke, yumva amaganya yabo, yumva ingene bidodomba, yumva ingene bihebuye, yumva ingene umengo bamaze kubona yuko ibyizigiro byabo byaheze. Kuko hari igihe umuntu ageramo akabona umengo nta byizigiro by'ubuzima gifise, akabona umengo burakeye ariko ntibuza kwira, akabona umengo burije ariko ntibuza guca. Imana yacu nidutabare. Imana rero ngo yumva amaganya yabo, hanyuma ihagurutse uvugishwa n'Imana Yesaya turagenda uravugishwa iby'Imana imubwiye ati genda ubwire Abisirayeli abantu banje bibaza yuko nabahevye, bibaza yuko nabirengagiza. Rero bariko baravuga ngo jewe Imana ivyanje avyirengagiza. Ndabigendeyemo imyaka 5, ndabigendeyemo imyaka 10, mbayeho mu bugaragwa, mbayeho ndushe, mbayeho ndemerewe, mbayeho ndendebukiwe. Genda umbwirire bariya abantu banje yewe Yesaya, ubabwire uti mbega ntimwari bwabyumve. Erega muri kino gihe muri mu bihe mutumva ijwi ry'Imana, birashoboka yuko mutari bwabyumve ibyo ngomba kubabwira jewe Yesaya natumwe n'Imana. Ngomba kubabwira ngo Uhoraho ni Imana ihoraho. Imana yacu nihimbaza. Twabonye amajambo ngaha yavuze ngo Uhoraho ku murongo wa 28. Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. N'ayandi majambo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana. Ataravugishwa rero Yesaya arababwira ngo iyi Mana mwitirirwa, naho muri mu ntege nke, naho mwihebuye, naho murushe, naho mubona umenga ibihe murimwo ntibishoboka yuko Imana ibumva, ariko iyi Mana yoyo ntiyahindutse, iracari Imana y'imbaraga, iracari umuremyi w'impera z'isi. Ni Imana itadendebukirwa, naho mwebwe mudendebukiwe, ariko nzabona kubabwira Imana itadendebukirwa. Yemwe mw'Abisirayeli muri mu bihe by'ubugaragwa, umva itangazo. Imana itadendebukirwa yabantumye ko ngo nababwire ngo hari inkomezi ziva kuri yo zishoboza umuntu kubandanya. Naho yoba yararushe, naho yoba yaracitse intege, naho yoba yari yumva umengo yobivamwo, naho yoba yaragaze igihe yumva umengo yokwihakana Imana, ariko hari Imana itadendebukirwa, kandi inkomezi zayo ihoreza imeze nk'umuganga afise igishinge kinini kirimo inkomezi zayo. Umuntu wese adendebukiwe iyo aziyatuye ko, iyo azisabye, iyo ahamagaye Imana igaca afata rwa rushinge rurimo inkomezi igaca irumutera, yaradendebukiwe agaca abandanya urugendo. Imana yacu nihimbaza. Irino jambo sinzi ibihurimwo, shobora kuba udendebukiwe nawe mu rugendo kubw'ibyo uriko uracamwo. Umunyeshuri kwishura akiga bikanka, amaheseka akaba ari menshi, akaba amaze kuyoboza inshuro zingahe. Umumama akumbura abana bakaba bamunaniye kurera, bamunaniye kwigisha, bamunaniye kwambika, bamunaniye kugaburira. Ugasanga umudokorare muri korare, abarongoye muri korare
akumva aradendebukiwe. Ariko uyu munsi n'iri jambo ndagufitiye, imana itadendebukirwa ihora itanga inkomezi mu udafise inkomezi, mu udendebukiwe, mu ucitse intege, mu ucitse inkokora. uyu munsi uyibwire ngo mana nanjye ndasabye imbaraga, ndasabye ubushobozi kugira ngo mbashe guhagarara. Ndagomba kuwuduga ndawuminuke, naho mbona hari amageragezwa nsubite inyuma, ariko numvise ko ari wewe uhora utera urucanco rutuma umuntu atananirwa mu rugendo, kandi ukwizigiye ubasha kumwongeramo intege agatabona kubandanya urugendo kandi akazorusozera amahoro. uyu munsi ubwira imbere z'Imana subizamo inkomezi. hari abamaze kubivamwo, hariho benshi bamaze kurambirwa. nanjye numva umengo nobivamwo, numva umengo ibyo bavuganye nanjye ntibyari byo, umengo ntibyari ibinyakuri, numva nosubira inyuma. ariko ndibyukiranije, mana subizamo inkomezi ziva kuri wewe, bashe kubandanya urugendo rutamwijura amahoro kandi nzorusozera. hariho inkomezi ziva kuhoraho, kandi iyo badendebukiwe bacitse intege umva bobivamwo, basabye Imana ibongeramo intege. urakwiye inkomezi, urakwiye izindi ntege kugira ngo ubandanye urugendo watanguye. mu buririmbyi urimo urakwiye izindi mbaraga nshasha. erega amazi yazindutse ageze kure, urakwiye kubwira Imana ngo mana kuri uyu munsi subizamo inkomezi. hari inkomezi nari mfise igihe natangura kuririmba, hari inkomezi nari mfise igihe nitaba umuhamagaro, ariko izo nkomezi zagiye zihera bukebuke. ubu numva ndendebukiwe, numva nokora nk'ibyo abandi bakora, numva nocumura nk'uko abandi bacumura, numva nokwifata nk'uko abandi bigeze bifata. none ndakwinginze ngo unsubizemo inkomezi ziva kuri wewe kugira ngo mbandanye urugendo, kandi niwabikora gutyo Imana ikiwe imbaraga zo kubandanya urugendo. n'amajambo abayumvise mwese, Imana nyina amahoro ibahe umugisha. umuhirwa rero umuntu abwira Imana uyu munsi, Imana natahuye intege nke zanje, namenye ko ndi mu bihe by'intege nke, none nsubizamo inkomezi. uyo muntu Imana ikimusubizamo inkomezi zo gushishikara urugendo. ariko n'umuhombe ubifata ibisanzwe akabyirengagiza, akabona ko umengo ntaco bivuze, agashima kwigumira uko yarari, kandi abona yuko inkomezi yatanguranye ataheza gifise. n'umuhombe kubera izi mbaraga ziva ku Mana zibashisha umuntu kugenda ntaruhe, kugenda ntadendebukiwe, kugenda ntiyice ko mu rugendo. izo nkomezi ntadaronka kuba atazoza kuba yasabye, ariko umuntu atazisaba Imana irazimuha. dusenga Imana. mwami Yesu tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. wese ari hano ari mu ntege nke, abona adendebukiwe, abona ari kure yawe, yitahuye akavuga ngo Mana subizamo inkomezi, ndashaka kuduga, ndagomba gusozera urugendo rutamwijura amahoro, subizamo inkomezi. uyu muntu asanze gutyo nk'uko wumvise ijwi ryo gutakamba kw'Abisirayeli, naho bari mu maganya, naho bari mu magorwa, ndakwinginze ngo mwumve uyu munsi wa none atahe asubijwe mu ntege, atahe asubijwe mu nkomezi zimubashisha kubandanya urugendo rw'amijuru. urakoze kuri Imana, turakwiteze muri byose, muri izina ryawe ryera Kristo tubisabye.